murakoze cyane nagira ko ikibazo cya mbere batwagira ngo ikivugo cya kampani kiroroshye cyane twese hamwe birashoboka kubera ko twagiye hamwe n'abajene nubwo byahereye hanze ariko nabo twakoranye cyane bari abajene 90% kubera ko tuzi neza iyo abajene benshi bari hamwe bashobora gukora ibintu byinshi byaba bibi cyangwa byiza ariko twe imigambi yacu uko mubibona tubaza ko atakintu kibi cyadukoranije hano twakoranijwe na event izobuza abarundi benshi kugira ngo banezererwe natwe hamwe tukiri aho nyine ku kivugo abajije ati mbega imyidagaduro hano iwacu i Burundi mwayiha agaciro kameze gute na tutari muri nama imyidagaduro twayaha ikibanza kinini kubera ko ni nacyo twashimye kuguriza ibikorwa bindi byinshi nanabivuze ko imyidagaduro tuyisangamo kuko turi hano n'umudizayina ibintu bijyanye n'imyidagaduro nawe hanyuma nanjye imyidagaduro nkiri kure y'ubuzima bwanjye abantu si cyane rwose ariko murabona ko ari igice cyacu n'imyidagaduro nabo turi kumwe mu makungu nabo imyidagaduro iri hafi ni nayo mpamvu twashimiye gutanguza konseri twari gutanguza uburimyi cyangwa ubworozi ariko twahereye mu myidagaduro kubera ko tubyisangamo icyo nazi ko cyumvikanye ikindi wabagiye ngo ikibanza tuzokoreramo igiteramo kugeza uyu mwanya igiteramo iri deside ko kibera jardin public konseri nini ya itariki imwe z'ukwezi kw'icumi hanyuma ibijyanye n'ibiciro nabyo nk'uko babigiye nabyo byaramaze gusohoka twaragerageje ko twasangira umunezero na buri muntu wese abishoboye twagize amatike agiye atandukanye amatike y'ubwoko bune tike simple izoba ari 10,000 mu kwinjira muri jardin public tike VIP izoba ari 50,000 hanyuma twaragize na tike sponsor kubera ko nta company isaba abagenzi benshi twifuza ko bagirana baronka umwanya wabo twagize tike sponsor iri ku 500,000 tugira na table y'abantu batandatu iri ku miliyoni 500,000 hanyuma ugakonsoma champagne zibiri wiyitiyemo ico ni igiteramo kizobera kuri jardin public itariki imwe hanyuma twarateguye no guha akaryo abantu bose ibyo bashaka kuganira n'umuntu bakeneye umwanya wiyaguye icyo twita VIP twarateguye show iri VIP mu ijoro ry'itariki 30 z'ukwezi kw'icyenda twarateguye igiteramo kuri VIP twahaye akaryo n'abantu nabo baba bashaka ahantu hisanzuye bonyine twashatse kubikorera kuri Eden Garden ni hano kuri beach nziza cyane ibiciro by'ahantu nabyo nyine ibyo dufite uyu mwanya twizeye ko kandi bitazanahinduka itike izoba ari 100 umuntu wari wese kwinjiramo ariko tukagira na table y'abantu 8 ku miliyoni 2 ukabona champagne 2 wintiyemo tukagira na tike presidentielle ni itike nayo twahaye agaciro cyane itike izoba iri ku miliyoni 10 hanyuma ukanywa n'umuryango wawe ibinyobwa wifuza kugeza tujye gutaha hanyuma ukafungura ibifungurwa wihitiyemo byo kuri restaurant zizana bagiye Eden Garden hanyuma ukabona umwanya wo gufatana amafoto no muri Eden Garden ndetse no kwicarana ndetse na visite yo mu rugo iwawe bibaza ko ibiciro byumvikana cyane twagerageje kujya mu makategori yose nimba nibeshera ku kibazo cyawe nagerageje kwishyura hari igisigaye kimwe mbere yuko nza kubaza cyane nari nabajije ati mbega mwavuze ngo emoji nko barinde ariko barakora neza nabajije ati aho dufise abaririmbyi benshi ntagira mwari kudusigura ko ari umwahuje agaciro murakoze cyane mu baririmbyi benshi bari gukora kubera ko na company dufise amaproje menshi ndetse n'ibiteramo byinshi rero turakunda gushyira ikintu aho gikwiriye twebwe twaravugana n'intoki mu biganiro kubera ko ntitwaravugishije n'abantu benshi kugira ngo sinze no kuvuga ko hari abo twananiranye nta bantu benshi twavugishije kuri giteramo kubera ko twahisemo kuvugisha intoki kubera ko tubona afitinga mu migambi yacu y'isho kumbura abandi nabo bari mu masho ari inyuma kuko tuzogenda tubibona ikibazo cyanje cya nyuma kiravuga kiti tubaheruka muduhamagara mu makonferanse do presse atandukanye na cyane cyane kugira dushobore kubishyira ku mbuga zacu
kandi imbuga twaruhiye kandi imbuga dushyira ku bikorwa byanyu kugira ejo abantu bashobore kubaronka kugira namwe mushobore kunguka. Ariko hageze kuri show kenshi turamaze kubona abantu bategura amashow umunyamakuru niba bakimubona kandi mu igihe mwaduhera kugira dushobore gupromote amashow yanyu mwaradukenye mukatwereka umutima mwiza, ariko hageze kuri show tubegereye nimuduha ako kanya canke mushobore kutwakira dushike mu kibanza. Biteguye gute agaciro kumumenyesha amakuru muri iyo show yanyu kazoba kameze gute? Murakoze cyane Starboy. Abanyamakuru muri nawe company duse ikibanza kinini kubera ko dukora ibikorwa kenshi biba bidafashe umwanya munini tutoshobora kubwira abantu twenyine. Ku ruhande rwacu abanyamakuru bafite ikibanza kitari gito nk'uko muzogenda mubibona, ntabwo turi bubemerera ibintu byinshi ariko kumbure ibikorwa byacu bishobora kuzobereka aho turi. Ico nacyo numva nto kivuga ibintu byinshi. Reka kumbure dukore uyu munsi wa mbere duhuye namwe abanyamakuru, ariko twifuza kumarana imyaka myinshi kubera ko ibikorwa byacu twifuza ko bimara igihe kirekire kandi turi kumwe namwe birashoboka. Ikivugo cyacu niko cyabikubwiye. Murakoze cyane. Teguye kandi ndetse na bakore ko mbega na emoji uwo munsi ni hazoba ari itariki 30 hama mwavuze kuri tike y'ibihumbi y'imiliyoni 10 hama muravuga ngo visit sinzi ko ari je natahuye gusa mbega ni visit imeze gute ni muri ico kibanza nyene canke bukeye cyangwa uwo munsi nyene azoza gukora musa muhira kubera ko mbego n'ubwa mbere tubibonye miliyoni 10 hama umuntu ngo est-ce que ni ikintu gishasha mwibaza ko The Ben azobazanye kubona abartiste bose babayeho me abarundi ndetse n'abanyamahanga ku miliyoni 10 mbere iyo visit ni visit imeze gute? Hama kandi ku tariki ya mbere aho hazoba hari The Ben ndetse na Lil Jon ni gusa benshi bagiye barakibaza, ariko kandi nibaza ko benshi bafitiye kubwoba kumva yuko ari The Ben ama na Lil Jon gusa mu gihe tuzi ko dufite abartiste benshi barikora bikora neza. Mbega impamvu bari yatumye mukora nk'uko kumva yuko ari The Ben na Lil Jon gusa n'igi amikawa cya gatatu naco kiravuga ko urabonye ko ari premier edition mukorenga hano mu Burundi. Mbega no mwakoze kandi cyo kwitege ryayo canke muzoca mwikorera ahandi nk'uko musanze mukorera ahandi hantu murakoze canke ni ngahe Bujumbura gusa canke ni mu zindi ntara tumeze gute mushike abanyamujumbura gusa canke n'abandi? Murakoze buranyi gusabya baye byiza cyane. Cyambere batwagije ngo bafasha ikibazo cya mbere yabajije ku kijanye na ikibazo cya mbere nabajije ku kijanye na tike y'imiliyoni 10. Ni visite imeze ite? Tike miliyoni 10 ni visite izoba iri kuri table yawe, ntabwo ari muhira. Kuri table uzobona visite ya The Ben, ubona umwanya wo kuganira nawe. Twarabiteguye cyane kuri table muri concert kubera ko zishobora kugwa n'abantu benshi ugasanga turiko turabwira bidashoboka. Rero azobwira visite kuri table yabo bafise ayo matike presidentielle abavyifuza kuko umuntu ashobora kuba atanavyifuza. ndamufashije gato ni hazoba hariho tike ya VIP muri icyo giteramo, hazoba hari amafaranga yo kwinjira, ariko kandi hazoba hariho na tike ya visite. Ni nka kurya hazoba hariho abubahwa benshi, hazoba hariho binashobotse nuko gusa bitaramenyeshwa cyane, byinshi muzomenyeshwa, ariko hazoba hari abubahwa. Ndakuvuza abubahwa mwumve ko n'abari mu nzego z'igihugu bazoba bahari. Rero hari abantu baba bifuza kwicarana n'umuririmbyi yicaye kuri table imwe, bayage batera inkuru bafata amafoto, ariko kandi nakwibutsa yuko iyo show ya VIP The Ben azoba ari aho mugabo kwicarana nawe kizoba ari ikindi kintu gitandukanye nuko ubu uri kuramubona hajya imbere canke uruhande rwawe. Ariko kandi uburyo amikoro y'abarundi aratandukanye, hano bavuga ati jewe ushobora ndabishoboye, niyo mpamvu bose twabahaye umwanya kugira bashobore kwidagadura. Hama ikibazo cy'uko Lil Jon umunsi azoba hari bimeze gute? Ikibazo cyane ko azoba hari, yes azoba hari kuri VIP show. Tuzoba turi kumwe nawe. Namwe mukeneye kumubona bazoganira bicare urare. Nico kimwe twebwe twafashe abartiste ku rwego rumwe. Ico ntashatse kubesha gusa ni ku rwego rw'amazina yabo kwangana. Ibyo turabizi twese, ariko iyo dufashe umartiste muri nawe company tumufata nk'uwundi. Ibyo nizera ko nacyo gitaho bazoba hari nawe bizoba ari nk'uko. Yes, hama ikibazo cy'uko ikizobera ngahe Bujumbura gusa mbega mu ntara hagati, hama yuko ari premier edition mbega tuzobona izindi ryari kivugana nawe company?
icyo kibazo iyi konsere ntabwo ari urukurikirane ariko ni ibikurikirane by'amakonsere atandukanye ntituzokora nk'iyi ntabwo tuzozana dobeni tuzozana abandi tuzogurisha abandi bo mu gihugu ni ibintu bigiye kwambaho nibaza ko inyuma y'amezi 3 duhejeje iki gitaramo muzobona ubundi butumire nk'ubu bwo kubereka abandi bashyitsi b'iteka tugomba kuzana mu gihugu kubera ko ari intumbero zacu murakoze. Dobeni ashobora kuza mu Burundi gute mu gihe ni wabo ubonye amaze imyaka 4 atakonsera ni mwakoze atanaboneka gitaramo bikomako nagomba ndasubira kwanza Dobeni amaze umwaka umwe akoze konsere muri arena bike yahamagawe mu gufasha ntihari konsera yiwe hanyuma kandi numva ko ari makenga yuko iyo konsera ata ampleur cyane naho kuba ari kumwe na Dinoji umuntu akizamuka wumva yuko harimo amakenga yuko konsera yabaye wavuze ikibazo mu myaka 4 nshobora guha akarumuriro rwinshi ariko kubera kugira ngo umwanya atari munini sinibaza ko nubwo icyo gihe gize kingana uko Dobeni turamuzi kandi turizeye ko ibyo twapanze bigomba kugenda neza numva ata kintu kirezire no ariko turabizeye ishuri twese neza turabizeye. After igikorwa no muri Platnumz Diamond Platnumz mu gihugu cya Tanzania ndetse indirimbo kwa barashoboye kuyigabura amwe mu mashusho ashobora kuja kuri platform ya Diamond Platnumz ibindi bija kuri platform ya Deben. Nibaza neza yuko ico kintu twocibukanya ndetse n'izindi ndirimbo n'ibindi byinshi kandi umugwiza atunganye n'ishira hamwe abafite uko nategura ibikorwa byo murakoze.